Sangwe ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira imbonesha kuri yanyu JCTV. Turi kuwa 19 Munyonyo umwaka wa 2021. Uyu ni wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi, mukaba mugiye kuyashikirizwa na jewe Ntunzimwe Godefroid, nayo uri karatuma amajwi abashikira n'amasanamu arongorotse uko bimeze ni Sofoni Hicu Burundi. Turabahaye ikaze. Amakuru y'uno munsi tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yakiriye Nena Nwafubo arongoye BAD. Turabikurikirana muri ano makuru. Amahinguriro 9 mu mahinguriro 42 niyo yemerewe gufashwa n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi. Ayo mahinguriro akaba azoronswa ibihumbi 825 by'amafaranga y'abanyaburaya. Nibi turabikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi asanzwe anarongoye ishirahamwe Opedade Burundi na Fondation Umugiraneza, Angeline Ndayishimiye yakiriye Nena Nwafubo arongoye BAD mu karere ka Afrika. Hari kuri wa 19 Munyonyo umwaka wa 2021 ahakorera ishirahamwe Opedade Burundi. Ibyahavugiwe tubikesha Sofoni Hicu Burundi. Nena Nwabufo arongoye Banque Africaine de Développement mu karere ka Afrika y'ubuseruko arashimira cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bikorwa amaze gukora mu bijanye no kugabanya ugufungura nabi mu Burundi hamwe no gutuma imiryango itari mike igira impinduka mu bibereho. Ibi akaba yabivuze kuri uyu wa 19 Munyonyo mwaka wa 2021 i Bujumbura, aho yari yakiriwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye ishirahamwe Opedade Burundi na Fondation Bonne Action Umugiraneza. Mu biro byo kumwakira bakaba bahanye utuganuke dutandukanye. Desire Mfubusa asanzwe ari umwunganizi mu ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza aratubwira ivyavuye muri uyu mubonano. Tumutege yompi. Uyu munsi n'ishobora umutambukanyi w'ishobora kuri igihugu cyacu Burundi yaje kwakira umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru ya Afrika y'Iterambere mu karere k'ubuseruko. Akaba yaraje bwa mbere kumuramutsa, hanyuma kuko asanzwe ari hano mu Burundi mu ngendo zo kuraba ibikorwa Ibanki Nkuru ya Afrika y'Iterambere irakora mu gihugu, aho yamaze imisabana n'abandi bategetsi b'igihugu. Agira ati uyu munsi akwiye gushika kwirabira kumuramutsa no kuvugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi asanzwe arongoye amashirahamwe abiri mubizi, ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza hamwe n'ishirahamwe ryabubakanye n'abakuru b'ibihugu hano muri Afrika y'Iterambere Opedade Burundi. Rero bagize ikiganiro ciza cyane. Bwa mbere urongoye ishirahamwe urongoye Banki ya Afrika y'Iterambere karere k'ubuseruko akaba akeza cyane gose umutambukanyi w'anyicwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bikorwa bihambaye korakora muri amashirahamwe abiri Fondation Bonne Action Umugiraneza, aho mbere basanze mu biganiro bagiraniye basanze imigambi nyamukuru muri amashirahamwe abiri Fondation Bonne Action hamwe na Opedade Burundi ihuye cyane n'imigambi iyi Banki ya Afrika y'Iterambere. Kagira ati rero turafise byinshi duhurirako kandi tugiye kubandanya tubashigikira kuko basanze byo bariko bararangura muri amashirahamwe abiri harimo gushikira abakenyezi. Akamukeza gose ati ko mushiramwo ingufu nyinshi cyane, ubona byinshi cyane turiko murakora kandi biragaragara. Ati rero tuzobandanya tubashigikira. Twovuga cyane nk'ibikorwa bijanye no gushikira abakenyezi. Akamere yaramukeje gose kubwa bikorwa biruse gukorwa biciye muri Opedade Burundi by'uruganda rwateguwe mu miseze abakenyezi b'indongozi ku bijanye no gufungura neza hano mu gihugu. Kagira ati rero twarayibonye kandi byagenze neza, turabakeza mwanya gushika abakenyezi mushigikira na leta y'u Burundi.
muri make rero agiye anezerewe cyane kuko bamuciriye ku mayange ibikorwa yuko birakorwa muri fondation ngo natsubira neza hamwe na Kudafi Burundi kandi agira ati ni ibikorwa byo gushigikira leta y'u Burundi byo gushigikira igihugu kandi natwe dushoboye kose ni banki ya Afrika y'iterambere izobandanya ibashigikira cyane. Amahinguriro 9 mu mahinguriro 42 niyo yemerewe gufashwa n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi. Ayo mahinguriro akaba azoronswa 825 by'amafaranga y'abanyaburaya. David Mugisha aratubwira idonido. Ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi bwatunganije uruganda umugambi bise Pageroni mu funyafunyo. Uyo mugambi ukaba wafashe mu mugongo n'ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi amafaranga y'amayero angana 825, akaba yahawe amahinguriro mato mato 9 muri 42 yari yatanze imigambi haheze umwaka. Uyo mugambi ukaba uzomara imyaka 2 gushika mu kwa gatatu umwaka wa 2023. Bakazokurikirana ayo mahinguriro mato n'ayagereranye mu gutanguza iterambere ryo gufungura neza no kubishira mu ngiro. Umwe mu baserukiye amahinguriro mato ari muri uwo mugambi yamenyesheje ko bishimiye kuba baratowe mu mahinguriro menshi. Yamenyesheje kandi ko uyo mugambi uzobafasha gushira mu ngiro intumbero zabo mu kugwanya gufungura nabi mu Burundi. Ndumwe mu bagize amahirwe yukukorana ni projet nkaba nserukiye ishirahamwe yitwa Socopa, ni société coopérative de transformation agroalimentaire et commercialisation des produits agricoles. Iyi projet rero kuva mu ntango yaje ija gufasha guhinguvu ibyo twari dusanzwe dukora byerekeye guhingura no kudandaza ibi byimburwa bisanzwe biri mu gihugu cy'u Burundi. Rero baritunganije ku buryo iyi projet izogira akamaro cyane cyane byerekeye gufasha abantu bafise amikoro adakwiye gufungura neza, cyane cyane abana bakiri bato cyane kuko mu gihugu cy'u Burundi biriho hariho ukuntu abantu bataronka ibifungurwa bikwiye byotuma amagara yabo amera neza gusumba. Ikigo Istebu cyari kiramutse gisozera ukwezi kwa 10 kwahariwe ibiharuro fatiro mu Burundi ndetse no guhimbaza umunsi wa 29 wa Afrika wahariwe ibiharuro. Hari kuri uyu wa 19 Munyonyo mwaka wa 2021. Icivugo cyari kigira kiti gukoresha ubuhinga bwa none mu kwegeranya ibiharuro fatiro bya rusasuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi umwaka wa 2022 mu gushigikira iterambere mu bijanye n'imibano n'akaranga mu Burundi. Kubwa Pierre Claver Kairo arongoye igisata c'ibiharuro n'igwirirana ry'abantu amenyesha ko ubu buhinga bugezweho buzotuma iyi rusasuma igenda neza. Tumukurikirane. Rusasuma rugiye kurangurwa tuzokoresha uburyo bwa none. Uburyo bwa none no gukoresha ibyuma nyabwonko kuva tukiri mu bintu byo gukora amakarata gushika tuje kurondera ibiharuro mu mihana y'abanyagihugu bari. Akunguko karimwo nuko icambere coco kare twahora dukoresha ibipapuro byinshi, wahura hari amakamyo avi Bujumbura aja ku ma province atwara ibipapuro gusa. Ubunye nta kuzopakira ibipapuro byinshi mu bijanye no mu bidukikije, murumva yuko havuyemo ikintu cy'ibipapuro byinshi kivuyemo. Hanyuma kindi ca kabiri ni kugira ngo turonke ibiharuro bitosoye, kuko uburyo bwa none barakoresha ubuhinga bakiriko barategura ibibazo ukuntu bizobazwa ku buryo amakosa avamwo hakiri kare. Nayo ku biharuro ngo bishobora kugira ikibazo ngo barize uburyo bwo kuzobishingura neza. Nubundi subira mu mukurikirane. Kuba kwihenda tugiye kwegeranya ibiharuro vy'igihugu
kandi bisaba uburyo bwinshi tutategekanije uburyo bwo kubikingira kugira ngo bimwe bita amavirishi migera ushobora gutera bijya vyuma nyabwonko canke akagira abagizi ba nabi bashobora kubyinjiramo haratekanije uburyo bwo kubikinga ahanye no kubabwira nk'igihe hari icuma kizoba kiri muri biro centrale ya Rusasu kizoba gitekanije kugira kize kiregeranya ibiva ku rubuga byose impande y'ico cuma ari ikindi cuma gitegerezwa kuba kiriho ku buryo gishobora buno nyene bashiramo ivyo bivuye kuri tele ku buryo tubibika ahantu henshi ni hamwe huba na insandi aho bishikira ubwa mbere hakaba ahandi biba byabitswe kandi bikabikwa mu buryo bwa none ivyo biyita muri virtuel ushobora kubitora umwanya wari wo wose ushakiye. Ku munsi w'ejo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yarakiriye mugenzi we wo mu gihugu kibanye ca Kongo Desire Muzinga biri hanze ivyo bayaze tubikesha David Mugisha. Kuri uyu mugoroba igerekezo rya 18 Munyonyo mwaka wa 2021 umushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yakiriye mugenzi we wo mu gihugu kibanye ca Kongo Desire Muzinga biri hanze. Akaba yamenyesheje imvo nyamukuru y'ivyo bayaze ubwa mbere kwari kumwakira bayaze gushimangira guteza imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi mw'ibi bihugu bibiri bibukanije kandi ivyo banyene cyubahiro bibi bihugu bayaze mu rugendo yagize mu gihugu kibanyi ca Kongo. Yamenyesheje kandi ko bagiye kugira urugendo akamwereka aho bagejeje mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Bajeje kubonana na mugenzanje umushikiranganje ajejwe gisata cy'uburimyi muri Repubulika ya Kongo. Ubwa mbere bwo kwari kugira ngo ndamwakire kuko murazi ko kuva ejo ahise twari dufise igikorwa kijanye n'ububi bw'amahoro Igitega ubu naho twariko mu ihuriro n'incabwenge z'abarundi ziva mu bihugu bitandukanye n'aha mu gihugu kugira ngo tuganire ibijanye n'iterambere n'icwamburi bwacu Burundi niwe ariko araremesha kandi akurikirana ibyo biganiro naco gituma rero naje kugira ngo ndamwakire hanyuma amwifurize ikaze bazi ko ibihugu bibiri ari ibihugu bigenzi kandi bibanye ico twayaze rero twakubanza kumushimira ko yitavye ubutumwa twamurukiye izina rya leta y'u Burundi hanyuma tukaba kwibukanije ivyo banyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi n'umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Kongo baganiriye kandi bakumvikana muri rwa rugendo rw'igihugu cacu Burundi yagira mu kwezi kw'indwi hariya muri Repubulika ya Kongo. Harimo rero gushimangira iterambere ry'ibisata byacu by'uburimyi no kugira ngo dushobore guhanahana umwimbu cyangwa ubumenyi. Aha rero twumvikanye yuko imbere yuko twicarana nyezina kugira ngo tuyage kubanza kugira urugendo uko murabizi yuko twebwe twama ku rubuga nawe twashaka kumushikana ku rubuga mu bice mu ntara zitandukanye z'igihugu yirabire aho tugejeje guteza imbere igihugu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ingene turiko turakorera amakoperative hanyuma rero gutyo tuzoshobore tuhejeje urwo rugendo hagati mu gihugu tuzoca twicara tukaraba idonido ibyo ba nyiricubahiro byacu bifuza ingenero twoca tubishira mu ngiro kandi mu gihe cavuye. Ni no kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Reka tubashimire inshuti namwe bagenzi mudahengesheranya
gukurikirana iyi mbonesha kure, tubamenyesha ko n'ubu JCTV muyikurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, wandika akajambo JCTV naho gutaha.